Messi ndinyira kidogo. Ndinda gatoya. Bagenzi ikimoto murakibona ni mvuze ko ari kinyamaswa ngira ngo nobambeshe biki. Ikimoto gikoresha naco nyine umuyaga nkuba. Ego iki kimoto gikoresha umuyaga nkuba. Umuntu arashobora kugisharja muri guheza gashaje kandi. Mbona n'ubundi umengo kikiriko uburyo gikoresha ni nk'ikamyo kuko inyuma abonye urapakiye. Iyi ni kamyo kibazo cy'igitoro cyarakemutse kabisa. Ni kamyo igendera. Battery rimwe ni ryabavuze ya acide cyangwa lithium. Ni lithium. None aho muragenda umwanya mwinshi ko muna ucume ukiraremerewe kicoje gikosoma cyane. Ikibazo cyo kuremerwa naco gifise no kuvuga aha kirafise capacity yo gutwara ibiri igihumbi. Wow, ibiri igihumbi itoni yose ndayitwara ta kibazo. Kandi ku midugo ndagenda hamanuka ndagenda kisi ndagenda no kuvuga nacujuje umunsi wose sinigera nidogera mu cyane. Gira rumba twara niho baduhaye amabateri twasanze abafise amabateri yisewe cya turaza bari badushiriyemo rero twatuje kubabwira yuko twasanze ari neza cyane n'abandi tuzobabwira bagatera babitura ngaha kugira ngo babagiriye neza nkuko natwe yatugiriye neza abandi bumva ukuntu Yesu agira neza nukuri ego murakoze cyane bagenzi murakibona ni oveti imeze nk'ikamyo pire pe aha kandi nta no guhinda les amis sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga abifuze kandi n'umwaka mushasha mwiza umwaka wo kwiratrapa umwaka gushika ku nzozi zinini zishoboka kugira ku marezilita arenze mwageze ku umwaka ushize hano ndi mu ruganda kwa Yves muri Electromaker no munsi ndirutse ku moto muravyo murazize za moto no tugize iminsi tuzibereka engeze ngaho oyi ikintu kintangaje bagenzi ikintu kintangaje hariho la batterie nini cyane suvuga ubunini ngo nigugara no ni ubunini mu bushobozi bwayo engeze no ngaho ziparikinze bazibona aho ziparikinze so ku kintu kintangaje zatandukanye ni office yo kwengira ngo na irose mu zambere ndabona ko harabaye amelioration nini cyane haba kuri vitesse haba mu kuduga imidugo haba mu kurambisha umuriro nabonye ko haje bishasha none rero ikintu kintangaje barafise battery n'abandi bantu bose basema moto yande electric bishoboka Yves gera ndamukije abantu batoye umeze neza turashima Imana namwe sawa eko hariho donc abantu bafite moto menshi atandukanye mugari electric kandi je maze kumva ko ikintu cyambere bidoga n'umuyaga nkuba moto zabo zigenda kanya gatoya none uhihetse ku muntu ngo hari n'igihicisha sinzi uburyo ihorisha hari igishasho bigene bitubwiyeko bon akenshi ama moto ahari electric ubu ngaha mu gihugu akoresha batterie acide izo batterie rero ni batterie zizimbutse zazindi zirimo amazi hariho n'iza poudre hariho n'iz'amavuta muga zose bazita lead acid battery rero izo batterie zirazimbutse nivyo mugabo zigenda ikirere gito bivanye n'imoteri ziriko ziragendesha kuko n'ubushobozi bw'imoteri nabwo nyine batuma batterie hera n'ingoga canke igahera buhoro buhoro ufise moteri ya nk'akarorero ya 1000 watt undi nawe afise moteri ya 500 watt urumva izo moteri niza gukwega umuriro ungana muri batterie ya 500 iza kwega muke iya 1000 watt kwege mwinshi nico gituma rero usanga bivanye na moteri karekoresha iyo batterie ya acide iranyaruka guheza umuriro ibika muke none ikibazo abo bishitse bakazizana birashobora kuba hindura ukazishiramo ibyamba birakunda hariho batterie ya lithium kaze muri lithium ni batterie izimvye mugabo kandi ibika umuriro mwinshi ahubwo iyo lithium ndagusabe era muyite bagatoya kuko mu bayikeneye na Jinova n'abandi bose yego ni batterie itandukanye gute nizo zindi itandukanye n'izindi kuko yoyo ubwa mbere iraremurutse
gusumba izo zindi. Hanyuma ikaba ishobora kubika umuriro mwinshi, kandi uwo muriro ingene uvamwe ingene imoto iwukonsoma ugenda buhoro buhoro ugereranije n'ijya yindi ya acide twatanguye kuvuga. Okay. Rero iyo batterie biravana ngaha twebwe turagira assemblage ngaha muri electromeca. Rero bivanye na voltage wikeneye, hariho kenshi moto zikoresha 48 volt, izindi nazo zigakoresha 60 volt. Ariko hariho bakunze kuvuga ngo donc nk'izo uvuze zikoresha acide zigenda ibirometero bikeya, none we yigenda byinshi rwandi yuko gukomera. Ni kuvuga twebwe nk'izi za lithium dufise ubu irashobora kugenda ibirometero birenga 100. Wow. Wa charge rimwe ibirometero birenga 100. Ni kuva 102, 105, 103 biravana n'umuvuduko naho wagiye uraca, tere ingene imeze iduga canke itaduga. La difference iza kuba iri ngaho, mugabo ibirometero 100 ntibija munsi. Wow. Yego. Nkundi ndiko ndabona nkuriya muntu ariko arasubiza reverse yajya nige nayo nyene ikoresha electric. Ijya ikoresha lithium kandi bajya baziguriye ngaha. Muri meze nk'ikamyo. Ahubwo reka namuhagarike gatoya. Messi ndinyira kidogo. Ndinda gatoya. Bagenzi, ikimoto murakibona ni mvuze ko ari kinyamaswa ngira ngo nobambeshe biki. Ikimoto gikoresha naco nyine umuyaga nkuba. Ego iki kimoto gikoresha umuyaga nkuba. Umuntu arashobora kugisharja muri ruheza gasharja kandi. Mbona n'ubundi umego kikiriko uburyo gikoresha ni nk'ikamyo kuko inyuma abonye urapakiye. Iyi ni kamyo, kibazo c'igitoro carakemuze kabisa. Ni kamyo igendera. Battery rimwe ni bavuze ya acide cyangwa lithium. Ni lithium. Wow. Harimo lithium, abandi turashiramo za acide ariko dusanga nazo zishobora kurambya umuriro cyane, zirakora zumva zigutesha akazi, zigumanye neza gukora neza. None iyi rero donc yavuye mu kihe gihugu? Iyi gihugu nibaza ko yavuye mu Bushinwa. Ego. Okay. None aho muragenda umwanya mwinshi ko muna ucume ukiraremerewe cyoje gikosoma cyane. Ikibazo cyo kuremerwa naco gifise no kuvuga kirafise capacity yo gutwara ibiri igihumbi. Wow. Ibiri igihumbi itoni yose ndayitwara ata kibazo. Kandi ku midugo ndagenda hamanuka ndagenda kisi ndagenda, no kuvuga nacujuje umunsi wose sinigera nidogera mu cyane. Okay, mukurangiza mfasha ndabasanga ngaha muri electromeca mwe maje kugira iki? Twari twaje kugira urumva twara niho baduhaye amabateri, twasanze abafite amabateri yizewe, cya turaza bari badushiriyemo rero twatuje kubabwira yuko twasanze ari neza cyane. N'abandi tuzobabwira bagatera babitura ngaha kugira ngo babagiriye neza nkuko natwe yatugiriye neza. Abandi bumva ukuntu Yesu agira neza. Nukuri. Ego. Murakoze cyane. Bagende murakibona ni oveti imeze nk'ikamyo pire pe. Aha. Kandi nta no guhinda. Nta ngurugiteye. Ubiyama byo gufima. No kumudugu rirukanga. Bye bye. Okay. Guys, nuko rero ngira ngo muravyiboneye donc iyo ni témoignage yujya kubazokenera zino moto muri electromeca zirahari. Mwavyumvise Ive yabisobanuye ku bashaka izirambisha imiriro zirahari, no kubafise zijya zindi bokenera yuko ati dukuriremwo ntuzeya udushiremo gwacu ni bon. Uje no mukamera bane nawe ari karajye umunyenga. Okay, nuko bagenzi turasigaye contact ya Ive kubaza kuyikenera muca muyitora ngaha muri commentaire na description ndayisiga. Hama ya mirongo yo muri ville ko bashaka bayigabanure amataxi ku mugoro wa murabizi. Hari akantu ubushize namye mvuga nti ikibazo rero dufite mu Burundi abantu dutondera ku kazi rimwe tukakavira ko rimwe twese cyo tujya kuzura hajya ku mirongo. Nimba system ikimeze gutyo ikabase twe turifashisha zino ngendeshwa zirazimbutse. Akana kantu wari wese yo kwitungira ku kandi kantu ntabajije ngira Ive donc nje ndafite témoignage ko ndayitunga. Ive genda umfashije gatoya ku miyaga nkuba ku bantu bana bazisharija kuri prise bisanzwe nk'ama telefone n'iki mugabo bice bikose mu mucana mwinshi gusumba. Oya haba na gato byo tumaze gupima
iyi moto uyisharije ku muyaga nkuba ushobora gukoresha nk'amayinite y'amahera 500 gusa. Wow. Amajana 5 yonyene ukagenda bya birometero twavuga. Atangorane. Okay, bagenzi jewe ndayitunze ikintu maze kubona kimaze guhinduka akantu gatoya ni ku muyaga nkuba maze guca simba nk'imisi 3. Novuga ku kwezi ushobora kuburamo imisi 3 seno nuko byahora. No kuvuga urumva ko geranije igitoro ndake ku muntu yo naho yogura kakamoto kajeho kuki gatoya ku mwaka ngira ngo aharuye neza yosanga yaranywesheje igitoro gisumba yuko yigura. Nuko lezo na moto zirahari hano ni mu Kigobe niho ndi ni iruhande ya OPDA cyangwa iruhande yo ku macuniro mucyo mwabona garage yanditse ko Beta Motors niho electromaker akorera indani.